Umuyobozi wa OMS mu karere ka Afurika Matshidiso Moeti ejo yavuze ko imibare y'abarwayi ba COVID-19 yiyongera vuba muri Afurika kandi ko uyu mugabane urimo kwibasirwa n'inkubiri ya gatatu y'icyo cyorezo. Ibihumbi bashyigikiye uwahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo ejo bagiye kumwakira ubwo yari asubiye Abidjan nyuma y'imyaka 10 atari mu gihugu. Kenneth Kaunda wabaye perezida wa Zambia yari yitabye Imana ku myaka 97 i Lusaka. Kaunda yayoboye igihugu imyaka 27 kandi yakoze byinshi mu rugamba kuri apartheid na sida. Abarinda inkombe ba Espagne bongeye gushakisha abimukira batanu baturuka muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara babuze. Ni nyuma y'uko ubwato bwari butwaye 46 bw'ibirinduye ku nkombe z'ibirwa bya Canary mu ijoro ry'ejo kuwa kane. Naho umubare w'abataye ibyabo ku isi wariyongereye ugera kuri miliyoni 82,400,000. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi ryabitangaje muri raporo yaryo y'uyu munsi. Ivuga ko intambara, urugomo n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu byatumye hafi miliyoni 3 bata ingo zabo umwaka ushize.